sengerwa mariage ni état civil baje kwanza mariage ni 6000 ni 12000 12000 ha yaradutse ese arabizi amayikoze ni 12000 muri ba warihiye babiri hey na bible yonyene nakubwira ati kurongora ni sawa ariko bikaba vyiza cyane utabikoze aho nangari y'abavyeyi bawe batagaragaza ariko ari fresh aho nangari bwaso atuba bishobokeye nagire mariage ariko byari kubabera vyiza bidakozwe iyo mutayikoze mami nushi ariko kibaza none baje abantu ko baja kubana bikananka bikarangira bavaye divorce yumvira noneho rero divorce mutareze no kuriha n'amahera ibaze rero wewe ayo kuri zoyasubiza ayo zoyasubiza guys wowe kusubiza mahera David ndagufitiye amahera je na sheri yanje twagize kugakoresha mariage duce tugira divorce uzoza kutwishyuza twaranagize divorce aho sinzi niyo no hagarara mva no hagarara hey biri nivyo abahungu n'abantu bibereye aho ndashubije ibintu okay biri ngo barabashusha biri ngo mariage ego mukayigira ngo mengo mushitse mu rugo ngo muca mwiraramira none sinagize none control ibindi byose ni wime ariko zirasajya ntizisa aho ikosa rya mbere kuri mwebwe abakobwa ndakwereka buriya mwe mubona ko namwe hari imyaka muyigeze ko bwoba ego mbe ntiwobaho utarongowe kandi ukabaho ubuzima bwiza jamais de la France ntanavyaye n'umwana none se wobuzwa n'iki kumuvyara bitafise umugabo Eh? uri umukristo none uragute umuntu muvyarana wowe uragute umuntu muvyarana erega no ngaha nzara abagabo hari abasore nabo bifuza kwivyarira nkuko nyene ugati asha kumbe wogira n'abantu mudakunda ubu ni indaya kwera oya bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro kundo Ange Minishe nko mubibona hamwe msinga wanateye uteka nkaba nicaranye n'abantu bakera uyu wewe uyu ntana kimwe ariko hari abantu bakera baravye Magic TV ariko still ko biba biri kose tuba turi kumwe mu mutima so reka ndabaramutse mpereye hariya mu cubaro ciwe biri les hommes d'abord twacurize kiracari gitoya umeze neza wallahi so novuga ko nanje naheruka hano kera mu mwaka wetse umwaka uheze wari waranyinuvye sishobora ivyo kandabiramukiriza mumeze fresh sawa twagiye kwa mabuja Weze neza muri commentaire barakwica ndabakumbuye cyane nkumbuye Scott nyuma ya kamera nkumbuye turakumbuye na keke yo kekesha na keke niwe wundi mukumbuye kandi nzomubazanira ndava warumeze neza rero temeze bien ndaho ndashima safi tukumbuye mu mushi nanje warunkumbuye cyane ngo mumushi esi karibu sana urakoze cyane meze neza yego vraiment ndakubona so iyo twicaye rero turi abantu barenga babiri canke batatu mubona nta kindi abari talk show so uno munsi rero talk show ariko ngira nihende ngo deba ivyo hari kera ubu ni talk show so talk show no munsi rero turashaka Davina bari bazana sindi ngono yita ko ari introduction canke sujet canke sindi ngono kita ko kantu abari batubwira atwinjize neza mu kiyago cy'uyu munsi nongeye kubaramutse ndabwiye ko bakunzi ba Magic TV ndabakunda cyane asante sana ndabishuri hama ku batarakora subscribe ku bamaze ari bwa mbere babinjiye muri Magic kanda ku kantu ka rouge hama kajya gakengeri mukongereko kugira ngo next time nzo imeze neza mperuka nga hari deba ariko ngo vyariyongereye ndi vyariyongereye ngo ni talk show sije ino munsi twayumvire ko jewe donc twese biri na Elsie donc ni ibintu maze imisi biba bya novuga gute ni credit ku bantu bagiye gukora ama mariage donc bagasiga si credit muri banque abo credit mu bagenzi aho bagenzi basigaye basaba abandi bagenzi iyo bihuse gukora mariage akiri kare gusanga hariho batije miliyoni 10 zitanu ayo maze imisi biba kandi bakagaruka bidoga tukavuga tuti gute umuntu aja gutiza amahero umuntu agiye gukora mariage est-ce que bayibaza yuko ari umugambi agiye gukora muri bwa bukwe est-ce que bisaba ni confiance ou bien hari icyo vyica cyangwa hari icyo vyungura mugabe iyo tumaze kubona kenshi birica ikintu birica ubugenzi kuko uba yamuhaye uzi ko ari umugenzi wiwe ari umugenzi wawe sorry mugabo
bikarangira bihemutse kuko nta uri bukuri miliyoni 5 baba bagutije ukiri muri ivyo sorry kugucira ni bonje duga kujame nakari ni talk show mwose mukashakasha urumva turi muri naguciriyemo ese avuga nk'abantu nk'abaraperi ana bifese karavuga iyi ni micro usanga arivyo yikundira n'ubundi urumva rero tukiri muri ivyo sinabasaba amadeni gusa n'umuntu ashobora kusaba ingurane kugira agire mariage hari abantu benshi bakunda kubigira aba fonctionnaire bakunda kwisabira aga credit kugira yigire mariage vraiment rero urumva arivyo byose bashaka kwinjirira muri yo sujet kugira impossible mariage kandi atani cabaye hari igihe ababonye abagenzi bose hamwe se mugize mariage acamuga ati wana nanje umuhararo okay ibibazo bibiri ni est-ce que biri ngombwa kugira dusabe credit mu gihe ca mariage hari ico vyica muri societe hari ico vyigisha muri societe hari ico kuri wewe ureke na societe wewe atije hama wewe nawe nyene kugira mariage baze ni bitatu no kugira mariage bikwicira iki none uyasubiza nawe ufata mugato twagiye muri ca gihe utayasubije ese miliyoni 5 10 ni nyinshi nuko mbona aho umuhungu acatubwiye kandi biri niwe bihagaze kuko abahungu nibo baja kubera usanga biva kuri mwebwe ahubwo ati sheri gira effort nta mahera mvise gerageza tumuyagurana ugasanga uri kuramuha amayira n'ahandi biva wa muhungu avuga ati ndibwemeze abagenzi banje muri kintu kinini uravyumva kwemeza abagenzi benshi hari n'igihe bashaka kwemeza uwo mukobwa agira twara cérémonie benshi abashaka cérémonie donc habe d'autres mariages je burya kenshi ubwo ndaniyumvira nti mariage ni iki wa nico kibazo umuntu atangura kwibaza hama kugira wihute ni projet bwoko ki chonzi si eklezia katolika yagenewe bose ivyari ki muri kazoza cyo ni chonzi urashize rero mariage ariko no isigura ntiyagenewe bose urakoze atagenewe hari n'abantu bakubwira ko muri bibiliya kuyimena hari abantu no si kuvuga ngo hari abantu esafashe nk'umengo ni beef ariko uko bimeze ntugafate ujya muntu ubonye yagiye ku mugabo atagize mariage ngo yakoze ibitabaho atagiye mu isengerwa mariage ni etat civile baje kwanza mariage ni 12000 12000 yaradutse ese arabizi amayikoze ni 12000 muri ba warihiye babiri ucuburihiye babiri muri meri ni 150 muri meri ni 150 ni 12000 francs ibindi byose 150 mu gihe ushaka sare yawe wenyene ahubwo ushaka sale ushaka sare wenyene ucuriya 150 ni 150,000 muga muri bashuri ya 12000 uko mukozi sale voilà umukozi sale sawa sire rero turacyaha base kugunda mariage ni meri ariko ico twemezanye ico coco mugabo hari kuja mu isengero nko kuba Kristo kameme haje ivyo nemera ndemera ko kuja mu isengero uraja mu yo ku mugoroba musaye ku mugoroba fete shaka ko twumvirize ikintu gituma bafata ayo madeni mwavuze ko ivyo vy'ukwemeza ivyo nitwo bihagara ko parce que umuntu wese afite raison yiwe ahubwo est-ce que biri ngombwa yuko dufata amakredi mu gihe ca mariage hari igihe biri ngombwa kugira ngo habiki hari igihe ubu uri muri situation bati anya nk'ubu watwayinda dufate urabona societe yacu kuntu bifata wonje ngiye nkavuga ati mfisinda iwacu bati uwo muhungu ninde icaka bibambaza ari prêt kugira mariage terura mugende urumva mvuze ngo ari prêt kugira mariage abavyeyi baho baba bamaze no gutelefonana reka ndaguteye inkuru urumva ibi nibi ntibatahura rero ko mutaca muja mu isengero zasohoka rero baca bagira impossible kugira mariage ibe reka tuje no mu isengero ibiki nibi wowe ukuja kurojene kwende kunda kubwira iyo ari umuhungu je na Biri turakoze mariage Biri aragiye gusaba ideni arirutse mu bagenzi mpa 100 uwundi ati mpa Biri nawe yavuze ngo hari gabitegwa nawe w'umusheri ari w'umuhungu voilà nandi kudabibwira donc ivyo ntitwibihagarara ko parce que umwe wese afite raison uravyumva ni nkuko wewe ushobora kuvuga ati jewe kora tuva mu muryango umeze neza je boyfriend ari gukora mariage sivyo jewe nanje nkavuga ati shaka kwemeza abagenda twiganye uyu akavuga ati jewe urumva mutabikoze abana turabiheba umuhungu akavuga ati ntandi shwa byo tubihagarara ko umunsi afite shwa yiwe est-ce que hari cyo vyica ariko jewe ikintu nensha muri societe usigara niki wewe uba wasijyo deni usigara niki parce que je muri yo kandi ndumva ko ari umuvumo ujanye muri famille parce que ndakwidogera haramara menshi ufitiye uravyumva akabaye kose ni ya mahera mfitiye ni yamuteye umukoshi umwana yanagufana yanafara mu nda ngo none ngo umva ugenda n'imvumo myinshi
urumva n'urugo ruba rwubakanywe ibibazo jewe cyo kimwe no kuvuga twese turavugwa mana yanje mva Davina agize ibi Davina na nakabagize ibi Davina na nakabagize ibi peu importe ndabereka icyo sigarana mu bantu ikintu ko ndababwira cyambere ni kwimvira mariage ubundi niki ouais mariage niki no munsi nibaza ko ahisi irikiraja uko tubona muvyuka uko tubaho mariage je kuri je maze kubona ko ari ikintu gisa gito gisanzwe urashobora no kuyigira cyane ntunayigire na bible yonyene nakubwira ati kurongora ni sawa ariko bikaba vyiza cyane utabikoze abavyeyi bawe batagari bwaso bishobokeye nagire mariage ariko byari kubabera vyiza ko iyo mutayikoze uravyumva aho unze ni ibintu ndakubwira ati aho na irya verse nibaza yuko ikintu cyagiye kuduha icigwa no kwiyumvira mbega ko tubona harimwe abagize mariage bafise n'ivyo bintu banisofya ata muntu basavye rimwe na rimwe ahubwo bakatwemeza bo uramaze kubona yuko hari naho muja ukabona bahaye nk'iranje ya mbere imbere yonyene agafana abandi binyuma mugataha sivyo ariko kibaza none baje abantu ko baja kubana bikananka bikarangira bavaye divorce yumvira noneho rero divorce mutareze no kuriha n'amahera ibaze rero wewe ayo ko uzoyasubiza ayo uzoyasubiza guys wowe kusubiza amahera David ndagufitiye amahera je na sheri yanje twagize kubakoresha mariage duce tugira divorce uzoza kutwishyuza twaranagize divorce aho sinzi niyo no hagarara mva no hagarara hey ndakura umuranye wa biriya ko byose ni ibintu bigezweho so je ikindi ko ndumva abahungu mwebwe surtout ni mu tangure mumenye yuko hariho kosa riri ku muhungu bien sûr oya n'umukobwa David stress duterana urayizi nawe urayizi umva ndakubwira mbe nka Elsie no umva ndakubwira ndabyumva mugabo hari igihe bavuga ati ija kwishera ku nama bisigura ati iyo umukobwa ko influenceije ku munota wa mbere mutaranarushinga ni ibikibyo kurikira mwamara kugirana umukobwa ashaka gutahura ko uri mwiso uvuga ati umukobwa arinza kubwira ngo genda kurandika kandi nuko twaje tuva muri sije hamwe wowe ugerageza gutahura abahungu utaba influence ntubopfa wubatse il faut avoir le contrôle ivyo ndavyumva il faut avoir le contrôle biri nivyo abahungu n'abantu bibereye aho shubije ibintu okay biri ngo barabashusha biri ngo mariage ego mukayigira ngo mengo mushitse mu rugo ngo muca mwiraramira none sinagize none control ibindi byose nibimenye ariko ni ari we gutaye imbere kwereka wewe wibaze we urinze ushiramo ako kariro mariage ujya abahungu ukuntu reka ndabahereka ukuntu twimereye kenshi ariko uba wakunze uwo mukobwa uvuga ati nkuba umuntu ntwaraga basha surtout nkuba umuntu ntwara we nawe ugacuguma upushinga kora ibintu icakora niki atagifise bya bahungu twe turinyegeza ati umwana nkuko amvako jewe ngomba ni ntumaye madeni ndayajya ariko we nawe guma umusunika ntiwigeze ubanza gukurikirana imibereho yiwe mugabo imibereho ya twebwe ni mwebwe muba mukwiye no kuyikurikirana gusumba twebwe tuguma dukora mu mvuko tubaha voilà sivyo ukamenya uyu muntu atunzwe n'iki kugira ibintu ntama kwanza biboneke kubera wa mukunzi murazi ko abahungu boshikana na 50 utagumye umubira utamubwiye mariage mugwa muryoherwa ari ngampreshije mama wanjye urumva babona ko amadefa baratinya ni bimwe twako babona ko ari kugira mariage babona ko ari babona ko ari dépense agira ni dépense rero erega nuko nyene niko ari niyo mibereho yacu umva hari umukobwa aza mu buzima bwawe kiva gérer ta vie agira contrôle ubwo buzima bwawe muri iyo contrôle rero mwabakobwa mubona musaba type bageze kugira mariage plus de 30 ans era mu stress mpaka hamumwinjire mu buzima urumva gustress umuntu nta rukundo ruri ariko pushinga umuntu jewe sinkubeshe je nka je ndumva ntavyikure mu kanwa je ndabikwibwira yo uzaca umuhunguza nakubwiza ukuri iti ivyo bintu kurambwira ndakubisiye umuhungu yoba yarakuye mu kanwa akabwira umukobwa ngo tuzogira mariage ari wo muri kwanza kwanza mubanza kuganira yarafuwe kera bari ba papa bari mubanza kuvugana iki mukiyorana mugifatana mwumvikanye iki nkunda kujya ko mfise projet nyabaki
nyene Urarya n'ubu bebe. murabanza mukajana mukaraba projet iyiva jewe Davi wewe uyoranye n'umuntu okay uremeye eh mugabo we nawe ntiyumvire ivyo akuganiriza we nyene Voilà, ni waborda sujet nta kintu umva mwama muri chérie je t'aime ntimigera mwicara ni bihari ya buri gitondo ndabona yakiye ubuzima buragoye baguma bidoga ngo ntibabandikiye wana nk'ubu n'ubuzima buragorana ukanze ugize iki kugira ngo wiyumvire rero gukora ngo ngira nshinga urugo nzane madame umve ndakubwire Elsie ndakubwire ikintu asha kimwe twemeranye ico kintu No, birabagoye Elsie, ndakwereke Elsie. rero. umukobwa basi Elsie, atuma reka ndagutera stressa inkuru. muga astresse d'une façon iri hari ahantu ho Urazi kugira ngo gustresser ibintu- uwo mustressereza mu bwiza kubwanje ibintu bigira bihinduka ijambo Ibintu- Elsie ndakubwira ikintu kimwe muri he ahantu kiririgane zirasa hajya ntizisa aho ikosa rya mbere ni kuri mwebwe abakobwa ndakwereka buriya mwe mubona ko namwe hari imyaka mwigezeko bwoba ego mbe ntiwobaho utarongowe kandi ukabaho ubuzima bwiza jamais de la France Société. ntanavyaye n'umwana none se wobuzwa n'iki kumuvyara bitafise umugabo Eh? uri umukristo none wowe uragute umuntu muvyara nawe wowe uragute umuntu muvyara erega no ngaha nzara abagabo hari abasore nabo bifuza kwivyarira nkuko nyine uvuga ati asha kumbe ugira n'abantu mudakunda ubu ni indaya oya hari mugenzi wanjye ambwira fa pase ngo jewe nabona ngiye kuja 27 ans 28 ans ntarabona umuhungu ambwira projet mariage icyo nzokora ndoja arena mpita n'uruzungu tuvyarane ashaka guhakana oya urwo ruzungu urindira zonarubura nuko nyene babatora ngaha kuri nefu rero abazungu babatora ngo muri hariho abakobwa bariya niki sindabona aho banitse muri boshara baronka wowe ivyo vy'imbere yarabivise urumva ikintu gihari ikintu jewe nzi nuko hariho abakobwa surtout nk'abakobwa basenga aravuga ati je ndashakashikane 50 ans nzoguma meze uko kandi nzihagarara ko mpaka ngize mariage nta mwana nzoza kuvyara gauche droite bijye bintu yuko cha tuvyara rero ubu wabaye kavuga ndashika 35 reka mvyare vraiment urumva naje vyoshika ivyo nkavyumvira nsubira rero nukuba impatient waba impatiente imana yagira ikurindirize umugabo yagiraze peteze kuko ushaka mariage urayigira mugabo atayishaka ntayugira vraiment muguyishaka urayigira mugabo Elsie tugarutseho gato mugabo rero biragoye iri kuraje mu myaka menopause shana jaho nabatante kwere nkavuga turabe ahisigeze navyo no musa ahisigeze itandukanye n'ivyo vya kera voilà niyo mpamvu singubeshe ivyumviro dufise uwo munsi turi 2020 muri Erega umuntu agira 2030 projet tuzoba bivanye n'ingene vyarahindutse cane muganira. tuzoba vyarahindutse cane kubera ko Davi, n'abazungu kubera ko abazungu babana umuhungu n'umukobwa bakibanira bataha mariage niyo mariage ntibe tubasumbye imibereho myiza mwebwe mugwanira mu mariage kandi n'amahera baba Cristiano Ronaldo nta mariage aragira icamamara afite inoti nyinshi mugabo wewe niba ariko baravyaha bafite abana batanu jewe birirwa baransesa ngo Davina na Ibrise ngo muzoga mariage ntayo na tuzogira Cristiano ntaragira ntayo muzogira kuri no sindaba Cristiano Oya. uvuga kuri pression Ubuzima y'abantu bwawe. nguri fiance ngo heze umwaka bro imyaka 5 izohera ndi fiance umunsi twaronse amahera kuko ati sinzoterereza Elsie nzoterereza minushe mugabo mvuga ati ifana zibiri muzozironka niho nzoyikora rero nandi ndiko ndakubwira burya kiye n'icigwa ca Cristiano vraiment kuba ataragira mariage nta mahera abuze uryasha nta mahera abuze benshi bavuga Rero ni baravuga ati consentement no y'abantu kenshi bashaka babiri. ati donc bavuga ibintu byinshi no mu Illuminati hari ibyo bababuza ariko no ndiko nakubwira sinakubwiye ngo nivyo we nagirira umuntu akurikirana ivyo baje abasari izi barazigize ndikubwira uriko uravuga Cristiano na Messi agize mariage ubu vuba ndakubwira kandi amahera bayafise no ndikubwira kuba footballer nahuye ndakubwiye ati aba bafana niko babitahura urumva ngo bayirimina ngo nayirimita ngo barabatanze mu kuzimu ibintu bazongera ngapfuye Elsie izohanagurika izohera Elsie kubera ko atarayigira heze umwaka wose ari fiance none rega mbiriza ndabwira umuntu akenye abantu bose bamugendera abwira tatuwaje ukenye uca ufata bose notanga n'umwana w'umuminisitiri agize tatuwaje tukaja tugenda hariya mu bukeyi iwacu je baramvuma bakamvuma ubwo wa mwana w'umuminisitiri yo ufite tatuwaje nziza kandi hari ibintu utagira ukenye ngo bitahurike
ugeze ubwo rero badamina yuko babatera stress oya jana kugerera ya Cristiano nemera kindi burya mbona ko gikwega ingorane cyane nuko kuntu imwe nawe muzomva ngo Imana ihezagira abantu ngo babanye babiri Imana bamavuga ngo Imana ihezagira kandi nigenda kubwiza ukuri ngo nivyo genda tugenda turabe abantu ba mbere bakenye sivyo mino turabe abantu ba mbere bakenye uza gusanga amajwi amafamiye mugabo hari ukuntu usumba abajene kuko wewe ubanza kwimenya uri umwe ibaze rero nishize ko iyindi mizigo y'abandi bantu nari nisanganiwe wanje ngo uzoduhezagira turaba oya hari n'ibyo barakunda kubivuga kuko batahura surtout abakobwa kuko mutahura uwo mungu nyuma muri stress mubane reka niwemere mubane mugabo utagiye kumushiraho bwana ngo nzogendera ngo muri Range Rover ngo kota Range Rover nzara usipante ko ejo azobura ari hano na yakomere ko mubana emera ko mubana mu buryo bwose nyuma kugira ati ngo tugire turi babiri mugabo tuzogende hajya gutanga za 12000 wigire aleze tuzogende museye ku mugoroba nyimuri mu katolika wigire aleze nta bantu marene mugende mu kintu kizobabaza kuko ushaka ko mubana gusa buzoba dufate buzobaho nk'abazungu dembura marene gusa n'undi naragize mariage nifuza kuyibona naho nabandi umutama ndavyibone vuga nti ivyo kuko mentality izohinduka bien sûr naravyifuza izohinduka urumva tugendera kuri culture nyene twara kuri sare ngo sare ibihumbi amajana miliyoni zingahe ngo hariyo umukobwa vraiment twagiye ngo ikanzu ibihumbi amajana ngahe ngo eske twese turi oblige kwambara zijya kanzu niwokota ikanzu nziza niwoshonesha ikanzu nziza yawe ahubwo uje ikintu nemeza Minouche kugira mariage mubona atamahera mufise genda mu kaeta civil muce mwibanira kuko urumva nta buryo bwari buhari canke muce muja mwisengera mwambaye ibisanzwe mwambaye ibintu bisanzwe vraiment hama muzoze kugira mariage ivyo vy'amaseremoni kandi abavyeyi bubu basigaye bavyumva vraiment baravyumva bamwe basigaye bifata ibisanzwe basigaye bavuga ntaco rero sinaguciriyemwo ahantu bikunda gupfira uravyumva ni handi nyene yavuze ngo abakobwa muga n'abahungu hari igihe usanga bafise ikintu cyitwa ikosa uravyumva uti good umuhungu ariyumvira kuja gusova umukobwa muri situation runaka nguruma ngo famille yiwe ngushaka ngo azogire mariage mugabo uraje witanye vyo yiwe ukamucyarika mukabura kamubwira ati nukuri ntavyo mfise wego umukobwa wanda mushaka uravyumva ndashaka ko tubana mugaba ijyanye n'ibyo miliyoni 10 twese ntavyo mfise ivyo biragoye kubwira databukwe ahubwo message agakwiye gutanga uwo mukobwa ati babwira ukuri papa bacu babwira ukuri ubabwize ukuri babwira ukuri ati ujya muhungu naho mubona je turikundanira ni famille tugomba kwikorera ariko nta kintu gihari vorega ivyo bivuga umuhungu ariko wewe waza ngo soba ko wapfa kumutinyuka ndakubwiye ivyo kandi ibintu nuko tuzoca tuja mu vy'inkwano bw'ivy'inkwano muzobigire muri en conséquence udatanze inkwano ku mukobwa biri uzobeho uzi ko bakugaye iwabo n'umukobwa bakagomba bakangaya none je bangaya ubuzima bwanje mu ndeka kwiga nyene urumva none umva ni vya bindi nyene RC na biri ntabaciriye muri ndabatera inkuru murazi yuko ubuye abavyeyi baremera bijya bintu ngo ego bibe ngo reka ntumire ngo ntuzeya ngo hariya ngo Gaspari ngo aze utabagomba kwemeza abantu ngo iki ngo nimuzane ngo kandi Gaspari angwa Henken murabizi yonyene uraya bazonywa amava ngo Evariste hariya ngo umugore ngo anwa 20 gusa iki ngo nimushiriya sivyo ngo baze mugabo sivyo mugari y'abavyeyi nibo ibibezo basigara baragira n'abavyeyi baragira kuko babuze ratio wa mungu kwe karungi ku mukobwa ngo kende bwira mama wawe genda muhirura yuko atakintu gihari Gaspari ntaramwege eka Evariste navyabazi ahubwo jingingo no habahungu kandi babavyeyi basigara batanga ratio habiri ingingo tuzofata nuko kubwira ati uraza ntuzi ya sendika y'abasore uraza canke rongora sendika y'abasore rero ataheba amadeni je co nico cyonyene je numva no hagarara nayo uraza ntuza okay urashaka kufise 2 millions urakora umuriyoni umwe urakora ubanza bisaba n'ingene gwari umeze n'ubwo washaka gwari ikindi naco nimbara umuntu wawe vraiment reka kugira ibintu to forcing burya mu bintu vraiment irabisha urumva urinze uje gufata amadeni kugira ugire mariage biryoshe mutumye mubana ego bakabagaya ngo mama wanje ntimwacinga ngo jewe abakobwa uri kuravuga atari oruje zokwambara bafise imyaka ingahe bafise imyaka ingahe bande umukobwa afite caprice ngiyo
afite imyaka gushika kuri 25 26 abatanguye gutahura abahungu ni bimwe kigingi yavugira haji wawe akakubwira abatanguye gutahura kuri 30 uvuga ati Yesu niwe Yesu niwe muntu wawe ni ukuvuga ko babo bari muri 30 n'abantu bari compréhensible kuba ari kwihebura si no kwihebura namwe murafise ibintu umengo ufite iyo myaka umengo ubuzima burahagaze bwawe ariko kibagira kushobora no kuronka umugabo ntabizi ejo agahonyora akantu akitaba Imana akitahira eske inyuma y'ubwo buzima ntubaho ntubandanye ubaho ko ivyo byose mutavyumvira mwe muguma mwiyumvira ushaka kuja kuwundi afite ikintu waramubuze niho unamuronka mbugya ntiwibaze yuko umuwa ageze muri 50 biri facile yuko ari umuronka muguzi uraho umugore yagize mariage elle se remarie yagize mariage zitatu kandi none akabakura kandi abagore mugumukobwa kiri umukobwa baba baramurenga agahiga umugabo akamubura baba bavuga ati none yabuze kuva akiri umwana yabuze kuva akiri umwana gushika kuri 40 nta n'umuntu barakundana reka tumubana n'umuntu amabiyo ni kafe ndabireke gusa je kijanye nizo ntererano je biramaze konshikira sintererano sino kuvuga ntaca ko byarabaye waratanze amahera ndamaze kuyaha umuntu byaranse nana yahebuye ya mariage nyene aha yakubwiriye uya nyene je yari yambwiye nk'umugenzi wontiza ndabona ko bitameze neza mwino minsi ariko urazi ngene mpembwa kunuko nyuma y'ibihe nibi nzoca ndagusubiza okay ariko nanje nibagira ko yishize mu ngora kare yari kuyama kubera yari umwe ngaba ari babiri azanye umugore ejo ushaka kugwara canka kagwara mutangwe kuri inzu nini yahora yibana mu kageto ubuzima bwahindutse hari umukobwa w'abandi kumbure nawe yitungiwe n'akanyama ka misi yose kugira abanza mumenyereze ubanza kwinyegeza kwanza amafaranga ndamuha ubu rero navuga ariko ko vyampaye icigwa nabo ndabibwira abandi kizire gutanga ayo mafaranga oya wewe nawe ayumuha nawe ukamuterereye uyaranje bari uzotumbera ijya ayumuha wewe vuga ati aya ndayahevye ndaguterereye akira ya urumva ko vraiment kugira nta muntu numwe babujije kugira mariage mariez-vous ko mariage de toute façon ngirira ryoshe ko abantu bose turayirukira ikintu nagiye gutahura urabaza abajyanye n'abayigize kuvuga ngo ngirira ryoshe none mama bazigize ubu babaje ndagira abo maze kubaza vraiment bakubwira ko ryoshe 50% ikabiyindi 50% cyo ituma nk'abantu bafite ma hypertension izindi ndwara ubona cardiaque shamno mugire mariage muzi ko stress yo deja iriyo nuri ndujahi ubu na relation sisanzura urarira stress mu buzima iraba ubaza ko bipfira he cyambere harimo ubuzima nyene twe tubayemo ariko ntitushaka kubwizanya ukuri aho tugeze nimba je turi kumwe nawe minusha tubanze dusezerane gahunda dufitanye shaje rero nta mariage sinkubeshe sejo kabisa mbabarire none umbwiye nawe ukacumbwira ati rero wewe ntituri kumwe canke okay twigumanye ntiyorinda aramvugisha mbwiye ko atarejo kanje mama namushikanje oya komenda na hagezaho tubwizanye ukuri ahubwo atakunda abantu baduhenda shikumamwe mugugwa cyose afite cyangwa mamwo yego murantoye araka video afite jamu mutwe cyamvuga ati aya ntaco biri ajya araka video haje ni pore ngo urabivugiramwo ngo aravyumva kandi ndabizi nagusreshereje hano hari karme atari mu iri kiririgade ngo bitahu kandi ndafise umugenzi biterwa no kuri biri rero igizi ari umugenzi mfise ari umugenzi mfise mu gustressa umugu wiwe azamva ngo ariko ntugire ngo je cyo kinokira mukirako ngo naka ngo twariganye urazumva ngo aragiye ngo naka ngo twariganye ngo aragiye ngo naka birashisha cyane wewe uriko bivuga wewe ishire muri ico kibanza kubona abantu mwagize mungana bagize mariage umuntu muvukana nka mutoyi wawe surtout je nka je kandi imwe ya mutoyi wanje yagize mariage imbere yanje ariko comme je vraiment famille bari ego bari barugurutse mugani habura akantu kuretse ko n'umubyeyi wanje ciye avuga ijambo avuga mana yanje twamvuga vie privé ngangira ntarabibiganiro mama yaciye avuga ahaguruka mu ijambo ashavuga ngo
ivyo nari niteze sivyo mbonye imana irantangaje mugabo yararyohewe ati uwo nari niteze ko ayigira aciye ashiramo akantu imana bazopfaka urumva wowe uvuga ati bajya bayigize bateba bajya bazoramba oye kuki batopfaka hari umuntu ubu rero murambe tubutegemere ngaho muraba mwumva umuti biri nta muntu w'umujene arapfa ugasanga arafise urazi iyo umujene apfuye bakaja babona basanga yavyaye umwana hanze urazi ingene baryoherwa bararyoherwa cane twari umukuze vyagenze uko avyaye umwana baca bararyoherwa ni ukuvuga rero hari igihe umuntu apfa yari ari umujene mugabo ugasanga yarafise umwana bikagaruka ugasanga imenga ni imana yabitoye ngo shanga kandi mwari mwabipinze reka ngo nikirara muzana guco kirara sasa rero urumva simvuze ko bose baca bapfa sinzi umuntu avuze ngo turi patiente aho turi patiente cyane mugabo abahungu nabo bavuga ati mbe ya 50 ans nzovyara uravyumva cyashije gusa cyo gituma ifoto uko bimeze hari ibindi bintu bisigaye byuzi Bujumbura uzibona haize amezi abiri za ntebe barazitwaye yego sha ivyo no kuri kwimana ntawe baragitwaye kubera iki jewe mfitiye 200 zijya ntebe nkaba mbona zivara sa 50000 ndatwara usabwe nabo exemple bari batwaye donc abakobwa baratwara abakobwa rero barabe abakobwa bavanye gustressa abahungu canke abahungu bavanye ko bagendera ku bintu byo kugomba kwiyemera barabe ivyo sasa biri bikanda gushimira jewe reka nsozera nibaza yuko ikosa rya mbere ni kimwe bavuga ngo uramustressa ukaguma upushinga kugira vyemere sibyo iyo mariage ikogwa ariko nibaza ko mariage ya mbere agakwi n'ubundi izanwa n'umuhungu sibyo izanwa n'umuhungu wewe ni wabona umuhungu atabirimo byafazaro bivemo umuhebe bireke ndi umutima amenye ko we urinze kumubwira okay urashobora kumushaka kuyo pressing akabikora akavuga ati nta kundi sinda kumwibutsa ariko apana kumwibutsa wewe navyo bashaka navyo babona navyo bashaka umuhungu agukunda yumva kwiyegereza ahubwo akubwiza ukuri ni bon akubwira nyema vira kubwira ikintu cyambere ni deba basi je nakubwiye ikintu erega muri ko kuvugana ni yani hewe turangize tutaravye akakaganira tuzogasubira kuri pressure sa conclusion nawe conclusion nanje niyo nyene iyo vyonye vyo gusaba ideni n'ukuri kugira ugire mariage no mbo bireka ariko bashaka kugira mariage bakabana muga ntituriko tubwira abantu ngo babane mu gipagani bashobora kugenda yego mugabo jewe bashoboye guca mu isengero ari bane nyene jewe ndaprefer ko mwoca mu isengero ku mugoroba wewe ndi umukristo apana ko ndi umuntu we hatari mu vy'ukuri iyo ni myemerere yawe ni myemerere yawe rero vraiment mushobora no kuja mu nyuma mubana neza nta kibazo l'essentiel nuko mwiga kuri kazoza kanyu c'est ça même muganye nadaho biri ntama ndashirimiye Davina asika avuga nk'umuntu akuze gose urugo ni danje agira mariage yaguheruka kera akinjira mu rugo tuginyama n'ifiriti ubu yaratawe yicarice urugo araza umugabo wowe duheza biraryoshe mariage iraryoshe uravyumva muga mariage iryoshe atari pression y'umuhungu yumva yo yakubajije urugo ndibaza wamajije urugo kubaka ndakubwira kuko tubane na Brazil jewe donc ni yari consentement twese hama tubone ko mariage ubu nyene idashoboka tugatika tubane uravyumva abavyeyi byaragoye ko batahura muga mu nyuma utahuye urumva bwa tuvuga ati dufite plan yo gukora mariage uravyumva niho rero biryoheye kubera habaye na demande kameme twatahurana hama uwumva yontera presso yuko mariage namubwira ati bro nta mwanya afise wa mariage umunsi vyatujemo zobikora ariko mega abantu muratizana amahera mega abantu reka ndabashimire abantu bako muradukurikirana ndababwira ko ndabakunda cyane hama tubibutsa yuko tugiye kuba regulier ubu nka kera ngaho jewe biri na isi na minusha cyagaso bideba talk show tuzomubaza uyu rero asigaye abura cyane ntiyabura nzoza ngandabwire nti muravye ivyo yavuze kandi abashimire cyane ndakunda cyane merci beaucoup namwe mwakoze kandi kuri uyu mwanya ari intererano ari iki mukitubwiye muri commentaire hano mukore like share na comment merci bye bye